impwemu ya Yezebeli igihe cose yama irondera, munyumvize neza, ab'Imana yagize imitwe. Yezebeli ntuzomusanga ari mu ba followers, ari mu bantu bariko baraswiva. Impwemu ya Yezebeli igihe cose irikirondera umuntu yagizwe umutwe, uruwo guherekeza abandi, uruwo kwereka inzira abandi, watoranijwe n'Imana kuba hejuru y'udutwe tw'imisozi ya hano muri nose. Aya majambo araryoshe kuyumva gutyo, ariko umviriza ijambo ry'Imana rivuze, ewe kuntu abahizi baguye, ewe kuntu abahizi baguye, ibigwanishwa vyabo bikaba vyononekaye. Ugira umuntu uti iri jambo ntirize rivugwe kubikwerekeye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Mbega abahizi barashobora kugwa? Ego cyane, absolutely yes. Bamwe bigishijwe inyigisho novuga idakwiye, imeze nka Efurayimu. Efurayimu hamwe Imana yamubwira ngo ameze nk'umukate uzigiye uruhande rumwe. Livuga ngo mani majambo ntivyuzuye. Harababwiwe ko arabahizi bakomeye, mugabo ntibababwira ukuri nako babwizwa kumenya yuko abahizi bakomeye bashobora kugwa. Harababwiwe ukungene bafise ibigwanishwa bikomeye vya rutura vyo gushobora kubika imisozi uhereye mu mizi yayo, mugabo ntibabwirwa yuko ivyo bigwanishwa vyabo bishobora kononeka. Hariho abantu their mission yabo hano muri nosi nukonona abantu. Ntugende wibaza ko wamaze gushika mwijuru, ntugende wibaza ko abantu bose bakijijwe, ntugende wibaza ko abantu bose buzuye mpemu yera. Hariho abantu imitima yabo ifise kurondera kugwisha abantu. N'uyu munsi ndiko ndavuga iyo mitima irahari, abantu barahari, izo systeme zirahari. Once umwami agiye kuzamuka, igihe cyose umwami agiye gusigwa hejuru, hari abajejwe konona umwami. Wame ubize yuko hari abafise imitima yo konona abantu, hari abafise imitima yo ibinyenyeri z'abantu, hari abafise imitima yo kurondera kwica abantu. Musi ngiye kuvuga bijana ama mission y'imwema ya Yezebeli. Yezebeli ntarondera wari we wese, Yezebeli ntari inyuma y'umuntu wari we wese. Imwema ya Yezebeli igihe cose irikirondera umuntu afise inyenyeri, ifise umuco waka cane. Hariho ijambo tugiye gusoma guhera ko Samueli wa kabiri igice ca mbere umurongo wa 27. Ewe ukuntu abahizi baguye, ibigwanishwa vyabo bikononekara. Ewe kuntu abahizi baguye, oh how the mighty heroes have fallen. Ewe kuntu abahizi baguye. The spirit of Jezebel is targeting great leaders, heroes, mighty people. Impwemu ya Yezebeli igihe cose yama irondera, munyumvize neza, ab'Imana yagize imitwe. Yezebeli ntuzomusanga ari mu ba followers, ari mu bantu bariko baraswiva. Impwemu ya Yezebeli igihe cose irikirondera umuntu yagizwe umutwe. Barize umuntu ati woba waragizwe umutwe. Arashobora kumbure kutabitahura, mugabo ndizera ico ijambo ry'Imana rivuga ko ari ukuri. Ijambo ry'Imana rimbwira yuko ubwoko bw'Imana canke abizeye umwami Yesu yaduhinduye imitwe apana imirizo, yatugize abo hejuru apana abo hasi. Bwira umuntu ati uri umutwe n'urumurizo, ico si ico usengera nico yakugize. Uri umutwe ntabwo uri umurizo, uri wo hejuru ntabwo uri wo hasi. Uri wo kurongora, mumbere turi wo kurongora aho abandi baheza bagakurikira. Ico nico Imana yavyaye hano muri nosi. Bivuga ngo ikivyabo na muhemu naco ni muhemu, ikivyabo n'umubiri naco ni umubiri. Imana ntiyavyaye, munyumvize neza, abaswiver. Imana ntiyavyaye abantu bo guherekeza abandi. Sorakara mumbwira umuntu ari wande uti nturi wo guherekeza abandi, uri wo kwereka inzira abandi. Sorakara mumbwira uti watoranijwe n'Imana kuba hejuru y'udutwe tw'imisozi ya hano muri nose. Aya majambo araryoshe kuyumva gutyo, ariko umviriza ijambo ry'Imana rivuze, ewe kuntu abahizi baguye, ewe kuntu abahizi baguye, ewe kuntu abahizi baguye, ibigwanishwa vyabo bikaba vyononekaye. Ugira umuntu uti iri jambo ntirize rivugwe kubikwerekeye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndashaka rusura umubwiro ati iri jambo ntituze turyumve kuri wewe n'umunsi n'umwe. Wewe uzoba umuhizi atagwa, uzoba umuhizi atazogwishwa n'iki canke kiriya. Uti bigwanishwa vya ntizokwigira vyononekara, bizokora igikorwa cose nyene vyo uwabiguhaye yakugeneye, yasinge yabigeneye gukora hano muri kino gihe. Ewe kuntu abahizi baguye. Mbega abahizi barashobora kugwa? Ego cane, absolutely yes.
bamwe bigishijwe inyigisho novuga idakwiye imeze nka Efurayimu hamwe Imana yamubwira ngo ameze nk'umukate uzigiye uruhande rumwe. Nivuga ngo mani majambo ntivyuzuye. Harababwiwe ko ari abahizi bakomeye, mugabo ntibababwira ukuri nako babwizwa kumenya yuko abahizi bakomeye bashobora kugwa. Harababwiwe ukungene bafise ibigwanishwa bikomeye vya rutura vyo gushobora kubika imisozi uhereye mu mizi yayo, mugabo ntibabwirwa yuko ivyo bigwanishwa vya bishobora kononeka. Uyu munsi ashaka mube abantu bariko baragaburirwa mu buryo bwuzuye, mu buryo burimo equilibre, aho umenye neza yuko kuba uri umuhizi akomeye ivyo ntibikubuza kugwa, ahubwo nyabuna nukumenya ico ubwirizwa gukora kugira ngo ntuzoharugwe mu gitigiri c'abahizi baguwe. Imigani 31 mu murongo wa 3. Imigani 31 ku murongo wa 3. Ntukarekurire inkomezi zawe mu bagore canke umutima wawe mu bonona abami. Avuze ngo do not waste your strength. Birivuze ngo ewe ukuntu abahizi baguye ibigwanishwa bya bikaba byononekaye. Hano n'amajambo ya nyina w'umwami yitwa Lemuweli amaze kubona agiye kwima amutekera impano, mugabo kandi birivuga ngo aya majambo bwari ubuvugishwa bwa nyina wa Lemuweli. Aramubwira ngo ntukarekure inkomezi zawe mu bagore. Nyumviriza neza, aba bagore bariko baravuga ngaha nabafise canke nabarimo imwemo ya Yezebeli, kuko abagore bashobora konona inkomezi z'abami. Si umugore uwo ari we wese, ni umugore munyumvirize neza afise imwemo ya Yezebeli ku buzima bwiwe. Munyumvirize neza, ndiko ndavuga abagore, ntimuce mwumva gusa igitsina gore. Turiko turavuga umugore, nimwumve structure, nimwumve system, nimwumve uburyo bwo gukora. Ntimuce mugusa muriko murabona abantu nyene bambaye amakanzu n'amajipo oya, mugabo kandi muvyumve yuko abagendera muri aba bagore nabo bakwezwe n'imwemo ya Yezebeli. Ntuja kubarondera bashaka kupironderera, kubera ko ni mwema Yezebeli iri kirondera. Muyivuze neza, kumara inkomezi z'umwami, ikigushoboza kuba uw'ijuru ryagugize kuba hano muri nosi. Avuze ntukarekure inkomezi zawe mu bagore. Abagore bamara inkomezi, abakobwa mushobora kujana mu by'ingeso mbi, mu by'ubusambanyi n'ibindi, bamara inkomezi. Ati avuga ngo canke umutima wawe. Iri jambo ndazyoheje benshi murarizi, ngabo twumvirize ipati ya kabiri ngo canke umutima wawe mubagiriki mubonona abantu. There are people, hariho abantu, their mission yabo hano muri nosi raba kino kintu nukonona abantu. Ntugende wibaza ko wamaze gushika mwijuru, ntugende wibaza ko abantu bose bakijijwe, ntugende wibaza ko abantu bose buzuye mwemu yera. Hariho abantu imitima yabo ifise kurondera kugwisha abantu. N'uyu munsi niko ndavuga iyo mitima irahari, abantu barahari, izo systeme zirahari. Once umwami agiye kuzamuka, igihe cyose umwami agiye gusigwa hejuru, hari abajejwe konona umwami. Wame ubize yuko hari abafise imitima yo konona abantu, hari abafise imitima yo ibinyenyeri z'abami, hari abafise imitima yo kurondera kwica abami. Muri buka Herode ngene yabwiye b'abanyabwenge hamwe n'ababa majusi, yababwiye ati uwo mwami nimwamubona, nubwo mubwira ko mwabonye inyenyeri yiwe mugiye kumushika, nimwamubona muze kumbwira ahari kugira ngo nanje nje kumushikanira, kugira ngo nanje nje kumusenga. Hari abafise imitima yo kumenya aho abami bari, aho abami Imana yabashize, aho Imana yabapreshije. Hari abantu atakindi barindiriye no kumenya aho inkomezi z'abami ziri no konona abami. Abonona abami ni benshi, bafise imitima yo konona abami ni benshi. Hari amasysteme hari hano muri nosi, they are already set. Nimbere yuko wewe ushobora gutumwa ko no guhamagagwa, ni systeme ihari yo konona umwami. Igihe cyose babonye uri kuravyura umutwe, bigira inshuti ziwawe, bigira abagenzi biwawe, mugabo nta kindi bariko bararondera ukungene inkomezi zawe bazimara, bariko barondera ukungene umusumwe bakwimoka bavuga ngo nawe abanye umunyantege nke nkato.